bihagaze kuko ubu no gusoma Rwanda kwa Kanyuka okay uvuga ko wahagarara hagombaga kujya i Rwanda Nzenze rukomera Desire Kanyuka Mbonima niba ari Mbonima n'undi muntu nari ntaramenya izina wazanye waje muri FC azanye na Nanga noneho urayiwa urateranye yego buza n'ibihano bya bindi tutaramenya uko bihagaze ariko hari papers twagiye dusohoka kamwe nzenze n'aba navuze haruguru bari bamaze kugenda bari hafi ku okay ati mwiriwe mwake karibu kwicana Dieudonné ND mushasha ntiwagira kugira like subscribe comment seri mushasha naho ntiwagira kugira portage ati rungikira mugenza kugira nawe nyana ashobora kumenya ukuri aho kuri kubera nta handi nahanyene rero musi ngo tugiye kuvuga kukuri maze n'ivyumviro n'ivyitekerezo vyanje uko nuko ego rero ibintu ngo tibiriko biraba vyashitse vuba biriko birabuza umutekano ni kurondera amahoro yo muri East Africa hagati ya Congo na M23 amaze wovuga ati n'u Rwanda nkuko amahanga abivuga ego rero munsi hariho ibintu nka bitatu tugomba turabe bwa mbere turaba ibihano ububirigi bwafatiye u Rwanda hanyuma u Rwanda nago ruragira wovuga ati ishavu hanyuma nago rufata ibihano bikomeye nivyo turabiyaga ko hanyuma haro ni video ya president w'u Burundi Neva ndaravye ku mukubito ndibaza na uramaze kuyibona ego avuga ko ku bintu vy'u Rwanda ingene wo kwibaza ngo ati vyatanguye aho imvo y'ibi bintu vy'amoko aho imvo y'ibi bintu vy'intambara uko nuko bavuga ati vyatanguye nako video turaza kukaraba hanyuma tukumvirize ego ngo ati ugize icyumviro nkuko nanje ndagifise nkaba ndiko ndagishira ngaha anawe urashobora kugishira ngaho muri comment hanyuma tukabiyagako ego rero sinzi kumaze kumenya yuko ngo ati Sadak maze na process yo mu Rwanda sinzi wasanga ndihenze hubwo ni imihuro aho uguhuza ko kubiyago hagati y'u Rwanda na ntuzenya na M23 hamwe na Congo vyari ibintu vyiteguye bariko baritegura kugira bishobore kuba vuba naho Tshisekedi yagumye avuga ngo ati ntashobora kuzoyaga na M23 n'inyeshambuko nuko mugani nk'umugabo rimwe na rimwe uragerageza uburyo bwa rwo bwose kugira urondere amahoro ku gihugu kubene gihugu bawe uko nuko rero yari yafashe umwanzuro yuko bohura bogira ivyo biganiro hanyuma bakaraba yuko umutekano n'amahoro woshika muri East Africa muri Congo maze n'umwako karere ko muri East Africa rero M23 maze n'u Rwanda vuba bari mu ivyo myiteguro yo kuraba ko boyaga mugani ububirigi hari ingingo bwahaye ibihano u Rwanda rero umaze guha ibihano u Rwanda nago ruvuga ngo ati suku biri kubera ngo ati ruriko rurafasha aho ruriko ruragerageza guhindura ivyitekerezo by'ibindi bihugu aho mvuga ngo ati ububirigi kugira ibindi bihugu navyo nyene usanga biriko birafata imyanzuro yo guhana no kugara ibintu bimwe arivyo twitwa ngo ati amasanction mu gihugu cyo Rwanda ibihano mu gihugu cy'u Rwanda rero ubu President Paul Kagame maze hamwe ngira n'indongozi ze bafashe umwanzuro yuko birukanye ububirigi mu gihugu cyo mu Rwanda maze embassy zose mu mpande zose zirimuka ngo hagati y'amasaha 48 urumva ngira nk'imisi 2 ibihugu byose bizobe biri iwabo abene gihugu bariko barakorera mu Rwanda bazosubira iwabo abene gihugu bariko barakorera
muri ntuzeye mu Bubirigi bazosubire iwabo urumva nta gukorana kuzoba kuriho hagati y'u Rwanda n'Ububirigi ngo ati n'ibintu bikomeye nivyo birafise ingaruka wovuga ngo ati mbi aho nyiza bivana nawe n'ingene ubibona rero ubwa mbere na mbere ngaha ndiko ndaraba ngaha kuri X ngo ati abantu 9 barimo n'abagenerale 3 ba RDF bafatiwe ibihano urumva nico n'ikintu nyamukuru impamvu gitumye u Rwanda rushobora gufata iyo ngingo yo kugira yo kwivangura yo kuhagaritsa imigenderanire hagati y'Ububirigi nago mugane ivyo bihano gusa ntivyafatiwe n'u Rwanda gusa ahubwo byarafatiwe n'abantuzeye nabo aba M23 rero nabo M23 bamaze gufatwa n'ingene bariko barapanga yuko bogenda muri ijya Rwanda Angola process kugira bashobore kuyaga barondera amahoro n'umutekano nabo barabafatiye ibihano ku ba generale babo urumva nabo nyene bace bakura yakarenge bavuga ati oya hakubera ibi bintu bibaye nta mahoro muba muri ko muraturondeza aho twaba turiko turarondera muri ko muraduhana ibi bihano mwaka kanya rero naje ndibaza ni kubera iki Ububirigi bwagize ivyo bihano kandi bumenya yuko hagati y'u Rwanda M23 maze na Congo bagomba kugira ivyo biganiro rero nako kantu karasovye mugani n'umwanzuro u Rwanda rwafashe go kwitandukanya n'Ububirigi urumva navyo nyene n'ibintu bisovye navyo nyene kubera burya singongo ivyo bintu bishike kubera cyane mu ibintu vya government vya leta kunuko kesh hakora ibiganiro bamaze kwivangura n'ikindi gihugu urumva ibiganiro ngaho abari kintu kigiye kugorana ari kintu kigoranye urumva nta mwumvikane nta terambere nta biyago nta mwubako urumva mwese umwe wese arimenya mugana handi naho u Rwanda riko ravuga ngo ati burya ingorane zose zabaye ingorane zose zarashikiye u Rwanda nibone baziteye ngo ati nta numwe ngaha nyambara umurundi nyambara mu Rwanda atoshobora kumenya akahise k'ivyo bihugu kabaye mu ivyo bihugu kuvuga ngo ati barashoboye kugira colonization barashoboye kuba colonizing barabacamwe amacakubiri barabahindura mu vyiyumviro mu vyitekerezo uko nuko rero u Rwanda nago nyene ko ravuga ngo ati burya nubundi nta nakimwe mariko muradufasha mu ibi bihe nubundi ingorane cyane zakomotse kuri mwebwe mugani ivyo jesha mvuga ngo ati ivyo ni ibintu ushobora gukora ubwa mbere na mbere nka kujya bavuga ngo ati ibihugu bigira independence bigira akantuze bigira independence ubwigenge nihone ushobora kwirukana abo bantu nyambari Ububirigi nyambari German nyambari inde urashobora kumwirukana mwako kanya mugani mwiki gihe turimwo aho mu bihe birenganye bakiriyo mukiganira mugikorana ibintu bitandukanye ntiwoca uhindukira ngo hanyuma ugire ubirukane ngo ati kubera ibi bintu biriko biraba vyumvikane n'izindi imvo mugani sizomvo zo kuvuga ngo ati ngo ni kubera mwagize ibinibi mukahise mukarenganye ko kugira ko guca amwo amacakubiri mu bantu mu gihugu cacu ego kugera ikabare ngo baza gufata indege Bugande bajya Rwanda buke bagize byari Goma kabare Kisoro nibyo Goma Kisoro sinibuka bari bayishyizeho nzenze bamwamburiye imbarara akati modoka suri bose ahageze banamaze bati agandise bati ni marunginya ati tura wanze mugani ibintu birashobora kuzana ingaruka mbi ku gihugu cy'u Rwanda kubera atamigenderanire urumva vyica ibintu vyinshi cyane nk'abanyeshure nk'abantu babayeho nka kujya basi wovuga ngo ati muri North Korea ni gihugu cagije civanguye n'ayandi makungu kirimenya kuri vyose rero mu buryo bwo kwimenya hari ibintu usanga igihugu gikeneye mu bindi bihugu mu yandi makungu rero kibuze urumva n'abantu baca baronka umubereho mubi umutekano mubi ugasanga ni ngorane rero harabona akavideo Paul Kagame ariko aravuga ngo ati burya nkuko basawahiri bavuga ngo ati ni gufunga mukanda kugira si gusobeka ahubwo ni kwambara umusipi ukagumya
kubera ibihe ngira ngo nawe nyene yibaza ibihe bigiye kuba nabi bigiye kuzana ibihe bigoye rero kuba nibi bintu biriko biraba byo kuba bafatirwa ibihano hanyuma agafata ingingo yo kuca asambura maze n'ubumwe bwari hagati y'ibihugu urumva nivyo birashobora kwica intuzenye iterambere umutekano birashobora guhungabanya ibintu vyinshi kubene gihugu ku gihugu uko nuko ugasanga wivanguye n'ayandi makungu kubera uri kuraraba US America Canada Russia bose n'abantu bafashe ingingo bafashe ibihano bimwe bimwe ku bantu zenye ku bantu bo mu nzego zo mu Rwanda rero bamaze gufata ivyo bihano bimwe bimwe mugane ntibagize ntibitandukanye n'ivyo bihugu nkuko bitandukanye n'ububirigi mugane nivyo bibaye ugasanga uri kuritandukanya n'ivyo bihugu usanga biriko birazana ingorane nyinshi zikomeye kubera naho utaronka imfashanyo hariho ibindi bintu mwakorana naho zo bari imfashanyo urumva zirafasha rero uravye umuntu uri kwiyumvira kubera bishobora kuzana ingaruka mbi cyane ku gihugu kubene gihugu mbere n'umutekano ugasanga urabuze ugasanga nizi nama za Eastern African maze nizi za SADC nizi za African Union usanga nta kamaro zigira kubera nta biyago biriho kubera umaze kwiyugara ukitandukanya n'ibindi bihugu aho ukitandukanya mu vyiyumviro byo kuvuga ngo ati burya abantu bose bariko baratwataka nta ntuzenya nta mahoro bariko bararondera mwaka karere kacu ahubwo bariko baratugwanya barondera inyungu zabo aho umuzungu azokwama yarondeye inyungu ziwe kugeza umuzungu azokwama yarondeye inyungu ziwe kugeza yego mu Burundi imbere ya 59 nta ngorane twari dufise abazungu bari baragerageje kuducamwe imice gushikaho bagira n'itegeko mu 1925 rikumira abahutu barariciraho biranka kubera hari hakiriho umwami w'abarundi yarakiriho niwe yungiye umwe abo barundi n'abazungu bagira iki ntivyakunda haraza gwa gasore tubumwe butegeza kugumaho mugabo inyuma ya 59 niho barajyaguye gute aho hakurya mu Rwanda baradukanya abahutu n'abatutsi baricana mu 59 abatutsi bahungira i Burundi ubwo nyine ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kiba kiravyutse ngaha muri iki gihugu cyacu abanyarwanda baraje bavuye hariya baje kwandukiza abarundi duca turandukirwa n'igihugu n'ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kare twari umwe amacakubiri yagiye kuja mu ngiro ivyo by'abahutu n'abatutsi inyuma ya 59 mugabo abazungu bari baragerageje biranka mu Burundi mugabo mu Rwanda ho byarakunze kubera iki sinzi ibijanye n'akarangamutima k'intwaro z'u Rwanda n'akarangamutima k'intwaro z'u Burundi conzi nuko umwami kuva kera narindi mu Burundi yari se barundi yari se bahutu ntari se batutsi kiya kibazo cyakobo je narabasiguriye gushikamo n'abaracumvise bacumvise murabona muri Sud Kivu vraiment hari haje umutekano neza bose baremera barashirirwa risho hasi bati dushaka umutekano watwese umubemba burya keshi na keshi je ndibaza dukwiye gutahura yuko nyene abantu dutandukanye mu bihugu cyane bijya byo muri East bari Congo Rwanda maze ngira na Uganda na Tanzania na Kenya wosanga mu bihugu hari abantu benshi batandukanye imiryango itandukanye bavuga ibirimi bimwe bavuga indimi zitandukanye uko nuko kenshi na kenshi tukwiye kwitahura ne tutitahuye ngene tutandukanye hanyuma twunge ubumwe kubera itandukaniro ryacu niryo ubumwe bwacu uzosanga ingorane ziriko ziraza rero ico gituma usanga n'u Rwanda ariko ravuga okay ububirigi nibwo bwazanye ibi bintu kuva kera ingorane zakomoce kuri bo uko nuko rero nabo bariko baraduha ama sanction aho boravye ngene bofasha kugira ibintu biriko biraba mu aka karere birengane hanyuma umutekano ushike mugane nabo bariko baragira inzitizo uko nuko
urumva nta na kimwe ariko baradufasha n'ubundi kandi ari bone bazanye ingorane nico gituma usanga Perezida Paul Kagame yafashe iyo ngingo yo kubirukana gicap fast kubera n'ubundi ubirukanye ntacu bukoze kubera byiza muraganira yo kuganira naho umuntu muamuganira mu buryo mushobora kumvikana mukorana mudakorana umwe wese akaba yavuze ngo ati je turavanguye turatandukanye urumva nibiyago bishobora kuba nibiyago bitomara nakamaro bitashobora ni kuzana inyungu kubera umwe wese avuga ati n'ubundi ntituri kumwe n'ubundi waratwirukanye n'ubundi tukumaririki n'ubundi uko nuko rero namwe ni murabe ngene mwo kwigwana kuko nuko rero keshi na keshi ibintu biba vyiza bifise intuzenya bifise aho bihagaze ubwa mbere na mbere bifise aho bihagaze ubwa mbere na mbere hanyuma ibiyago bikaba ego rero kuba niyo nama idashobora kuba hagati y'izo nzego nyene zitatu ugasanga M23 yarikuyemwo u Rwanda rurashobora kuyagana Tshisekedi ibintu bigashoboka kugenda neza mugani kimba M23 yarafashe ibisagara bimwe bimwe hanyuma igashiramwe abantu ze abagaverneri uko nuko abantu bajeje ibyo bisagara sinzi ko nayo nyene igomba ko yorondera ubumwe yorondera umutekano yorondera amahoro hanyuma ibintu bigasubira ingene vyari bimeze bagasubiza ivyo bafashe bakagirane urumva n'ibintu naho hazoba ivyo biyago azoba ari ibintu bigoye kugira barondere inyishu solution kugira barondere inyishu ni ibintu bizoba bigoye kubera umwe wese agomba inyungu ziwe rezo nyungu atazibonye akavuga ati je ndamaze gufata ahantu urumva ni ngorane ego laka video karaka ane ibintu biriko biraba bishasha akazina kanje banyitwa Nijimbere Dieudonné tuzosubira kubona niyo twabonana peace.